Hi, karibu kandi kuri channel yacu nize ko mukomeye mumeze neza kandi ivyo murimwo bigameye murimo igenda neza hama karibu kandi kuri channel yacu ya YouTube aho tuganira ku bijanye na steps umuntu yokora yifuza kuza kwiga ngaha mu Budagi narabe yuko ndahamaze akanya gatoyi ariko nifuje gusangiza namwe bivanye n'ibibazo abantu bakunda kumbaza ama information nzi ivyo umuntu yoshobora gukora kugira ngo yaplayinge haba kw'ishuri haba kuri scholarship canke kuri formation professionnelle ku bijanye nk'ivyo nyene hama kuri episode video iheruka nashatse yuko ngira une suite y'ama video hagati kuri 5 na 10 kugira ngo ushobore kwishura ibibazo bikunda kugaruka cane kugira ngo n'ufise ico kibazo ashobore gucumvira ko nabonye ko ibibazo bimwe bimwe bikunda kugaruka muri ma commentaire canke kuri iriya email nabahaye ngo muze muranyandikira ikibazo mufise ndavuga nti rero kubera ikintu bifata nkabishira hamwe nkanavyishura narya ko banabivuze mu ma video amwe ariko sinje en detail cane usanga biko bitera confusion rero ngo uyu munsi katugiye kuganira ku kibazo kunda kugaruka cane ku bijanye na CV ko abantu bavugira bati Claire dushaka apply kuri ishuri ariko amanota dufise ni make canke si make cane ariko ntabwo ashimishije nkuko bavyifuza none amanota iki twokora kugira ngo niyo CV tugiye ku apply twokora kugira ngo nayo ma diplome canke ayo ma certificate dufise tugiye ku apply ku ishuri dushobora kongereza amahirwe ubundi arabaza ati CV umuntu ashobora kwikonstituwa gute ku buryo umuntu ashobora nende kongereza amahirwe kuko CV murabizi yuko bivanye n'igihugu ugiye ku applyinga ko ku applyingamwo hariho standard CV iteza kuba ifise mugabo umenye yuko standard hariho standard global general ya CV ko imeze neza iri bien structurée hatarimwo ububeshi hatarimwo ndabaguta amakuru adakenewe ariko hari ikintu nabonye basically canke nishimikije kuri experience yiwanje hari ukuntu ushobora kwambara CV mu buryo meme nayo amanota uvuga ngo ni makeya ugasanga ahubwo ukuntu washiftiye CV yawe nivyo bigiye kuguha amahirwe kuko urazi ko CV wikinana hose numva n'umwidondoro nyene y'ivyo wakoze yaho wakoze yaho wagize gute kandi bivanye n'ukuntu rero ugiye kwistructura neza bituma umenya ukuntu widandaza ko nabwiye tifo kumenya ukuntu widandaza yaba kw'ishuri yaba hehe umenya ukuntu wivuga mu buryo no muntu avuga ati uyu muntu CV nyene yo ninde rero iki nabonye kuko garanije kuraba nk'abanyeshuri twigana na jewe usanga nk'umunyeshuri afise ari umunyeshuri ibaza afise nka 7 ans d'expérience 6 ans d'expérience 5 ans d'expérience kandi usanga ari muri domaine ijanye na nico ashaka gusaba mu kwiga mu usanga twige mu byo wacu usanga bigoye cane cyane kuronka akazi uri umunyeshuri cyane kuronka ukuntu niyo experience ushaka kwironka biba ari ibintu bigoye rero ariko aho nagiye gusanga rero biri interesting nuko naturally tunutoye ukora nitwo tugushira kuri level imwe no ujya wundi muntu usanga afise 6 ans 7 ans d'expérience uti gute hari umuntu usanga nko muri university peut-être muri university nk'umuntu heje humanité usanga yabaye délégué umwaka wose deja ko abaye délégué iyo ni experience professionnelle kuko urumva uri délégué hari ibintu wankadra abanyeshuri bawe hari ibintu witaho hari communication wakora entre umunyeshuri na n'umwigisha iyo habaye ikibazo mu ishuri ni wakijera kuvuga iyo ni experience ushaka iyo experience rero ukuntu ushaka kwisha kuri CV yawe nubwo yabaye umwaka umwe nubwo yabaye amezi 3 ushaka yuko midure y'amezi 3 wakoze ABCD nkaka ko umuntu yabaye délégué akavuga ati midure y'amezi 3 nari representant y'ishuri yacu hama nakora ibi nibi muvyo ko describe neza amantuze wakora ama responsabilité wari ufise biterekana yuko mene kuva ukiri ku ntebe y'ishure wari umuntu ari responsable wari umuntu udatinya kuja imbere y'abantu kuvuga wari umuntu iyo habaye ikibazo umenya ukuntu ujera abantu ujera ibintu iyo ni experience ikomeye cane ikindi ca kabiri umuntu yokugira ngo yameliore CV yiwe canke yaragikoze akayishirako ni nk'ama activité extrascolaire ukarumva wabaye nk'umuscout uko umuscout umva wari ya communauté yawe ibintu wakora wagize iki yifeza kwishiramo ico ni ikintu giha amahirwe cane par exemple reka mvuge kuri ikintu comme expérience hariho scholarship na applyinze ko and then bashaka abantu bafite amanota menshi cane vraiment and jewe amanota nari mfise nayo barako barasaba nabura moduki ariko sinayafise ariko hari umuntu nabajije nawe yarambwira ati okay hariho amashuri usanga
ashobora gutanga ayo scholarship bivanye n'amata meza, ariko baraha cane agaciro n'ari activité yandi wakoze ashobora kuba yaraku ama activité sociale. Ndavuga okay, kwako hari ahantu nigeze gukora ishami nigeze gukoramo yafasha abandi, kuko nari engagé muri société, nagenda basaba urupapuro ndababaza ndababwira ati okay, jewe ndakeneye mu ikipapuro cemeza yuko nakoze nari umu volontaire muri ishami ryanyu, hari ibyo nakozemo muri iyo lettre mushiremo ama task na responsabilité na nifise. Hano lettre barayimpaye ndagenda ndasaba kandi vyagenze neza. Bisigura yuko nari ama activité yandi ukora extrascolaire, il faut yuko uyaha agaciro kasha kuri CV yiwawe. Bien sûr que nubu unyi nuko utaheza ishure canke ukorondera ishure canke genre utaronka akazi, ukaba wifuza kubandanya ukora planifier kuza kwiga muri ibi bihugu, il faut yuko urondera akantu canke akantu ariko urondera ahantu ushobora gukora volontariat. Nimba uvuga uti ni gufasha abana, nimba gufasha abana bagenda kubakinisha bisanzwe, no kuvuga ati hari nko mu bitaro abantu bakeneye abantu bagenda kubaganiriza kintu ukagenda ukabikora, ariko ukora muri buryo officiel, ushobora no kwaza wowe nk'ujeje ibitaro ukamubwira ati je ndi umunyeshuri ariko mfise temps libre ya 2 mois, niki nokora niki nofasha. Basha ivyo ni ibintu tudaha agaciro, ariko usanga ni imyuka kugura imiryango mu buryo utazi. Rero no bahimiriza yuko bikuze ufise uwo mwanya rondera gakoje ukoramo, nuko atari kuguhemba kuhemba seva mugabo meko kuguhemba nivyo, ariko ushobora no kuba ugiye kurondera ikindi kintu, ugiye kurondera experience, ugiye kurondera canke iyo background yuko mu buzima bwawe hano wagize ugenda gukora volontariat. Si cyo ikindi kintu woshaka kuri CV yawe kigagufasha cyane. Hama ikindi wokora ku iga skill gasanzwe, nkumva ati okay, maybe ushaka gufata akanya nk'ubunye ntakazi fise reka nje kwiga Excel ukayimenya. Ushaka uti okay, shaka kwiga kumenya kuvugira imbere y'abantu, gutanga bien message fise, ukagenda nk'ahantu bigisha ico kintu nko mu ari ama centre jeune, usanga hari ama activité kuvuga kugira iki, ubwo soft skills bwose urahamwe ngo ushe kuri CV yawe ushaka kongereza amahirwe. Hama ikindi naco novuga, hariho ama cours ari gratuit usanga en ligne. Hariho ko nigeze gukora iri kuri Coursera, hariho n'andi ma plateforme menshi, hariho Studly, hariho Coursera, hariho nyinshi zitandukanye. Ufise akanya, ufise iyo machine, ufise ahantu ushaka kuronka internet, ja kuri ayo ma platform urabe nka cours, urabe nka skill ushaka kwiga, ugashobora kuri CV yawe ko akenshi usanga ayo makuru ari nka 6 mois canke 3 mois, usanga izo 3 mois urize ikintu ushaka kuri CV yawe, nubwo atakazi uraronka muri ico gihe ati ufise experience professionnelle iri high level nk'iyo benshi abanyeshuri bashaka bafise, ushobora umva navyo ushaka kugufasha kwambelisa iyo CV yawe. Nizeye ko umuntu yenda mwishuye aba bantu ndabishe bari abantu babiri babimbajije CV nivyo ushaka gushirako ivyo bintu vyose uzi ko voting fisi ibi nzi gukora ibi, ariko baje menya yuko ico wewe uri canke ico wewe ushoboye nico gihambaye kurusha cya kintu kija ku rupapuro. Bivuga yuko nubwo akantu utango ni gato agatoye gafate ukametrize, numa ukametrize kasha kugura imiryango myinshi, maze kwibasha kugura imiryango myinshi mu buryo utari witeze. Rero nduce kinege tuvuga duti okay, iwacu nta buzi buhari ntaki canke ama opportunité menshi cyane kuburyo umuntu ayamenya, ariko fata akanya ugende recherche uje en ligne, urakoze skill babatanga, ugende muri ama activité extrascolaire canke ugende muri ama activité yani mba urahije ishure, urondere utwo volontariat udukore, et puis ça va bien passer. Hama iki cha soft skill canke cha tout skill ushaka kumenya cyangwa kurondera, hari ikintu réalisé la semaine passée nari kw'ishure bisanzwe nyene. Hama sinzi ukuntu ariko ndarondera ahantu kwicara kugira ngo ngira agahebizo gatoyi ndasoma, hariho sare nari nciye ko gutarimo abanyeshuri gusa kugira curiosité yo gusoma nyene ko bariko baratanga, mbona ni cours ya content creator création de contenu. Nashize ndavuga ati en fait création de contenu isigaye ari ikintu en fait il faut pas kukiminimiza. Moi duti okay, ugiye kuri kamera abantu bakora kuraba bagira non, ego nivyo nuko kuraba, ariko nigiki ugiye gukontribuer ku bantu bose bakreya ama content, nigiki ugiye gukontribuer. Deja ubu content creator isigaye yigishwa mu university, bivuga yuko ubunye ari skill ikomeye cyane umuntu ashaka kugira iki, ashaka
gukoresha rero simvuze ngo mese bafata amakamera ariko nimba urumva umuntu uri aleze kuja imbere ya kamera ugakrea utuntu ukavuga cyangwa uvuga ati utuntu wandika ukuguruza nka page kuri Facebook uri umuntu ufise kamera yo kwandika ukandika ukagira iki ibyo ushaka uri kwisha kuri Facebook ukavuga uti okay nariko ndakora urabona nanatena inuze ya social media nka create ama content yayo nka panga ibintu urumva yuko ico kintu deja wihaye akazi kandi aho kazi canke iyo titre wihaye ishobora kugufasha rero mu majambo make vraiment il faut yuko tuja au-delà y'ivyo batwabwiwe ko dushobora gukora uje au-delà ya zone de confort yawe ushobora gukompensa aho uvuga uti nta experience ufise nta kiniki ko experience sisirya gusa uhembwa experience ni kintu cyose ushoboye umukoresha canke umukoresha ashaka gukenera canke ushaka gukenera ugiye kwiga ico kintu ushaka kwiga eko ngira ngo nashaka kuvuga ikintu ca CV ariko nizo nshoboye kuvuga nimba nawe ufise idée yawe comme d'habitude ushobora kwandika muri commentaire hamaro wese nawe nyine agiye gusoma muri commentaire akwigire ko naje ubwanje ushobora kwigira ko tunashoboye kuvuga hama ya nakoze kuri video yanje mu subscribing mu liking comme d'habitude kugira ngo algorithme ishobora gufasha kupushinga video zishikire n'ubundi muntu yoba azikeneye nakoze cyane rero mugire ibihe byiza bye bye